vyama bigenda uko umwaka utashe ibiro bikuru vyo kwivuna abansi vy'Uburundi vyaratanguje kuno 13 Mukakaro umwaka wa 2026 umwaka w'inyigisho n'imyemenyerezo w'ibihumbi 2026 ushira 2027. Izo nazo zikaba zifasha intwazagabo zigize uburongozi bwa brigade n'amabatayo kwitegura neza ibikorwa vyo kwivuna umwansi mu burere bajejwe. Izo nyigisho zikaba zuguruwe n'umukuru w'ibiro bikuru vyo kwivuna abansi vy'Uburundi General Prime Niyongabo. Urwego kwivuna abansi bw'Uburundi rukeneye intwazangabo zisumbuye officier supérieur gushika cane ku barongoye amabatayo zitegera neza ibikorwa vy'ibatayo mu kwivuna umwansi no mu gutera umwansi twita mécanisme défensif et mécanisme offensif. Izo ntwazangabo rero dutegereye neza ibikorwa bibiri bizobashoboza gutahura neza uko bategura mu nyigisho n'immenyerezo aho barongoye maze babashikane ku rugero bonyene babona ko rukwiye kandi bizera ko ruzobashoboza nk'abarongoye amabatayo gukora neza bya bikorwa bibiri hejeje kuvuga. General Prime Niyongabo akaba yibukije ko inyigisho n'imyemenyerezo mu rwego rwo kwivuna abansi bw'Uburundi ariyo nzira yo gutsimbataza ubushobozi bw'urwo rwego. Abarongoye abandi twese rero dutegerezwa kurangwa mwitwariko ubushimikira ku nyigisho n'imyemenyerezo nk'umushinge ntasubirizwa mu kubaka igisirikare c'akarorero mu karangamutima mu kurangura neza ibyo kijejwe cyane mu kwivuna umwansi no mu gutera umwansi bika mbere no mu bindi bikorwa gutyo abagize rwego FDNB twese tube koko abanyamwuga babushitse. Izo nyigisho n'imyemenyerezo ngo zirongera zikibutsa kandi intwazangabo ko ibikorwa vy'uburongozi bikorerwa hamwe. Ndizeye ko imyimenyerezo Spex Brigade wafashije intwazangabo zawitavye kwiyibutsa no kongereza ubushobozi bwabo mu bikorwa by'umugwi urongoye brigade canke batayo cyane gukora utekanye mu bihe bigoye nk'igihe usugerejwe n'umwansi. Nizeye kandi ko intwazangabo zawitavye ziyibukije akamaro ko gukora bafatanye mu nda kuko ibikorwa byose by'uburongozi ku rugero rwose mu gisirikare bikorerwa hamwe mu bihe byose cyane mu bihe by'urugamba. Ibyo bituma intwazangabo zimenyana neza ku kazi bashingiye ku bushobozi bw'umwe wese mbere bakaniyumvanamwo bigatuma boroherwa mu bikorwa bikanabafasha kwiyumvamwo rwego FDNB no gutsimbataza umutima wo gukunda igihugu cyacu bigateza imbere urwego FDNB mu mpande nyinshi. Umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'Uburundi akaba ashimishwa nuko abarongoye abandi badahengeshanya kwerekana ishaka bafise mu gushira mu ngiro intumbero bahabwa n'urwego rwo kwivuna abansi bw'Uburundi. Boneho akaryo ko guhimiriza nshimitse abarongoye abandi kubandanya mwitanga bikwiye mukaba muzi ko n'icubahiro rw'igihugu cyacu c'Uburundi akabana kizigenza mu ntwarametero madere umutekano arangwa n'ishaka idasanzwe byo gushikana FDNB kwiterambere ryo ku rugero ruhanitse. Gihambaye kuntwazangabo cyane abarongoye abandi no kwitwararika kongereza urugero rw'ubuhinga n'ubumenyi. Nagoma nshimire barongoye abandi mwese ku ngero zitandukanye ku mwitwarariko wanyu wo gushira mu ngiro intumbero ngenderwako z'inyigisho n'immenyerezo by'umwaka wa 2026 ushira 2027. Mwarungikiwe n'ibiro bikuru bya FDNB kugira ngo intwarameto z'Uburundi zama zitera intambwe buri mwaka mu bushobozi bwo kurangura neza umurimo uhambaye cyane wo gukingira igihugu cyatwibarutse.
aha mwomenya ko uwo mwaka w'inyigisho n'imyimenyerezo mu gisirikare c'u Burundi watangurijwe mu karere ka 4 ka gisirikare.